jewe aho bigendera gute hose ndamuhana. Urazi sha mugenzi byo kumuhana si bibi ariko nge nibiki wewe ushaka iki banza umvirize mugabo banza umviriza gato nje natashe cyambwira mfukame nacaramboha ntabwo ntabara umbohoro uzobukoze kubera ndiko ndababara sana none atahabukeye nkande none iyo myaka wandeze mparuye n'imyaka ndiko ndakurera uzosanga ariyo nishirenga kuya wandeze cyangwa yaje nzosanga nishe ko ndiko ndakurera cisha ndamufukame kanca ndamutera ikamba rero ntongira ndamuhane nsambona murashitse kaje nagira ndamuhane n'ubu ndamuhana ujeje iki uri nyumba kumwe wa hehe ivyo we birakuraba ushitse winjiramo cyaheze gute umviriza ntabyo kugwana umviriza sister aho yareka bazi byo umuntu aguma ngirira jewe ndagufukame kanda gutera ikamba ubona jewe ubunye kwera ugomba unyange jewe no gushushanye bagakubite ndetse no mashamba banza mureke umviriza sikia kwa banza umviriza rero shira hasi ngo masohoke giye man. Every story matters. Every story matters. Hello my people, want there. Hello STV muraumeze neza. Jemeze fresh nkuko mubizi. Ni wa musura wanya bashaka gukora byinshi bigiye bitandukanye ibintu bigende fresh. Mzee ni sawa? Ko fresh. Uhungira he? Urahunze. Mpayambi mwana, yambi none. Turabaza ndawugarurira moto. Yes, hello STV muraho meze neza nkuko mubizi rero araho tugende. Wamushanze wongira gira ndaguhane jewe. Ndaguhane neza ngira ndaguhane. Hola. Changira ndaguhane. Boss ni sawa? Namahoro. Meze neza. Yego ndashimira Imana. Turamutse nyakubaho. Yego. Meze neza. Namahoro. None byo urimo nibikiga musaza. Jino musingira ndamuhane. Ndamuhane nandera fisi. Kuberi. Ni umugore wawe? None wejo birakuraba se? Wejo birakuraba. Wera bijuriko urekane nanjije ni hanira umugore. Ivyo nibikuraba. Ni umugore wawe? Ivyo nibikuraba asigaye atahabukeye. None atahabukeye nkande. Je sinzi yo yaraye. Turamusingira ndamuhane ndamwongere. None ikibazo ni kimwe. Yego ugo mu muhane ndavyumva ugo mu muhane umuhora kuko yatashe bukeye. Yego je ndamuhana nyene sinzi yo yaraye kubera ikijewe ashobora kuntahira ko bukeye ivyo biravugika. Mabuja ni sawa rero? Sawa buke. None waboshwe n'uyu nyene? Nje natashe cyambwira mfukame nacaramboha ntabwo ntabara umbohoro uzobukoze kubera ndiko ndababara sana. Ariko niwe yakuboshe? Wonyene yamboha. Mani ngo mubuhore bose. Mubuhore. Je nawe mbohora ahubwo ngira ndamuhane. Ndamubohora kubera iki? Ariko niwe wamuboshe? Nije namuboshe. Kandi ntekereza kumuhana. Wabiteguye? Yego je ndamuhana. Ariko uza kumuhana twavuye ngaha? Je warabagabo ni hagwi bara. Jewe aho bigendera gute hose ndamuhana. Urazi sha mugenzi byo kumuhana si bibi ariko nge nibiki wewe ushaka iki banza umvirize mugabo banza umviriza gato unyankiye kubera oje mubuhora kubera iki umviriza gato ya mugenzi sivyo reka tumubohore kwanza katumubohore umubohora nk'ukande yababa ariko arababara reka tumubohore kugira ngo umviriza kwanza. Eke kwanza wa mwana tekana. Urumva? Banza urindire ko. Nawe ndagukubita wewe. Banza umvirize gatoya. Banza umve gato sivyo? Umubohora nkande. Umuhora iki? Umubohora. Banza ushire hasi kwanza. Banza ushire hasi inkoni tuvuga. Wowe ntishira hasi. Reka rero twumvikana.
twumvikane rero rindira kwanza reka hinge gato umviriza siwe wamuboshe none ugera muboshe nimba wamuboshe bisigura kushobora no gusubira kumuboha kandi ariko banza ushira inkoni hasi utuze reka kwanza reka tuza kwanza shira umutima munda Chenda guhana nawe shira kwanza umutima munda tubivugane ibintu bihere sivyo banza wumvirize nyumviriza gato sivyo nyumviriza gato shira inkoni hasi ndamubohe kandi nkuko wari wamuboshe ibintu bigende neza shira inkoni hasi rero ngoma ndamubohe shira hasi gato shira hasi rero ndagukoreje shira hasi kubera ngoma ndamukubohere kandi shira hasi ndamubohe shira hasi gato nyarutsa rero ukore ibyo unyemereye sawa wari wamuboshe kandi ushaka n'ubundi amubohe sivyo banza uhaguruke sister wicare ngaho kwanza twumvikane sister uyu muntu mupfanike urimo umusaza wanje muvukana mu ndimo oya baravukana murabana turabana nga ufise amakosa yawe ubona yo tuma kubwira ivyo jo ngo kubera naraye mu gahinga niyo mpamvu yashitsa mboha shitse nyine mu gatondo none musaza mewe witwane Cheni twakizimana Ismaili none uri mu Islam be wowe ufise imyaka ingahe 14 hamuyubona ngana gute arakuze ariko uraboshe umuntu agukuri yego namuboshe umuhora yaraye mu gahinga sinziyo yaraye yaja ntahira ko bukeye jena jingwa mu bihweho sinarinzi yavuye cisha ndamufukamika nca ndamutera ikamba rero ntongira ndamuhane nsambona murashitse kandi jena gira ndamuhane n'ubu ndamuhana ujeje iki uri nyumba kumwe wa hehe jewe sinziyo yaraye yaja ntahira ko jewe ndatangara ndetse biharage ngira shirako n'umuceri wewe araza akajya n'amazi n'ije mvoma agaca yoga agaca yigira nzosubira kumubona nkejo ntaziyo yari nkubu shize kuduharage ariko aca abayabanza kavoma n'amazi niwe yavoma oya yari yavoma nta narimwe avoma oya nta narimwe ribaho wewe nukuza gusa n'impuzu je ndabumesera umumesera n'impuzu je ndabumesera n'impuzu akaguhemba oya nta mpemba gusa je mpora ndabikora nkuko kwera je mbona ari mushikanje ariko uno munsi birantangaje ego none wokora iki jewe ncunga imodoka muri Asiatique bagaca bagwemba ku kwezi ego cha wibaza none wowe uwifuza kumubona ameze gute je basinifuza kumubona ari ngaho muhira akafasha udukogwa akafasha ico nkora cyose akafasha tugasangira kabisi nagahiye apana byo kuza agagira ibyo agira agaca yigira gusa atana kimwe afatije mu nzu urumva wewe yani wewe nukwirira gusa no koga gusa agaca yigendera musaza ivyo kugwana vyaheze buriro urumva byaheze gute umviriza nta byo kugwana umviriza sister oya reka baje ivyo umuntu aguma ngirira jewe je naramutunza akiri umwana ageze ngaho mugabo ndashika kampfukamisha je sindabishaka naje ubu ngomba ndamuhigite umuhigitse yari yakuboshe wumva umukubita none je namureza akiri mutoya kuva mawe yapfa mugabo raba ngira niko aramfata mfukamika mwivu none je ubona jewe ingene ngana nije ubu ndakurera ubu nije ndakureze ufise imyaka ingahe ufise imyaka 14 wewe ndusha imyaka 10 none ubona imyaka afise niya wewe ufise ubona ari je no kurera canke niwe wondera kimwe murira none kubera gutamurera kubera nta kazi mfise no mpamvu ntamurera ariko none ugusohotse ubugiye kunywa amayero kuya baransorera nyine abagenzi nyine yo mbangiye nayo kubera ikibasi murajya bagusorera utavuga ati kangure nusu y'ibiharara kandi akora afise akazi urumva ushaka waza arateka icambuciwe wigiye ateka je injya kubera ntwara mureza kiri umwana nawe nabikore adutunge nawe nyene uyu none ubona yarageze kubatunga reka uyu afise amafaranga je mpembwa senkani none kugira ucuronka utwo kurya naho bikura kuko umva senkani niyo uri hinzo kugira mujye naho bica bigenda gute hari gihe ari nk'umubosi nacu ngiye imodoka nkamurabira akaza no yumvira akampa nabibira tigenda ufungure undi akampa n'igihombi canke senkesa akazaragwira uko nyene mpaka nkaronka utwo duharage nkimbara ko gacire nkimbara ko gafu nkazana nkateka wo n'ugushika ajya gusa yani nta kindi akora ngaha
kandi we nakuretse wewe azi ko nje nagutunze ukiri umwana mbwa uri kuramfukamika ubunyene ndaranje amasanda kwerekerera hajya nakwihojeje wibaza ko uri watari sana majambo yeje kuvugira ngaha kuki ntayavukase wewe ntwagutunze ukiri umwana ubu rero wakuze ufite imyaka 14 ugomba wigire ko ari uri watari simpaririye warandeze none iyo myaka wandeze mparuye n'imyaka ndiko ndakurera uzosanga ariyo nishirenga kuya wandeze cyangwa yaje nzosanga nishe ko ndiko ndakurera ne kugira umfukamike ngana umuntu muzima kandi anje ndagakureze biva kuki untahira ko ngoma tugwane je nawe wewe umviriza gato ndagufukamika ndagutera ikamba ubona je ubunye kwera ugomba unyange je no gushushanye bagakubite imitsi yo mu mashamba banza mureke umviriza sikia kwa banza umviriza banza umve rekura inkoni rero oya reka amanda muhane madamu shushuri ngira mpaka mitsenga namuko ariko aranganga umviriza we rekura kwanza we smile banza urekure nyumviriza kwanza umviriza kwanza sevye injira mu nzu sohoka umviriza we ngoma sohoke shira hasi rero shira hasi ngoma sohoke shira hasi ngomba gusohoka shira hasi ngoma sohoke ntunyice ndagiye twende cameraman twende hariko imisumari ngaho sohoka Every story matters.